Uburundi ntabwo ari province y'u Rwanda. Dufite urutonde rw'abanyarwanda tugomba gucira rubanza bahanuye indege. Mu ndege harimo iki? Umukuru w'igihugu wabo yafiriye mu gasanganya kubera histoire y'u Burundi n'u Rwanda sizimwe mes chers amis. Ihonyabwoko ni icaha gihanwa ku rwego mpuzamakungu. Ivyo nibyo cabitubuza kumenya ukuri ku ndongozi zacu zapfiriye Kigali. Bariko baravuga ibi ati ko abahutu bisha abatutsi. Mugana mu Burundi hari ibihe abatutsi bica abahutu. Urupfu rwa president Ntaryamira. Ikintu kiri important nuko intera hamwe n'abanyarwanda. N'abanyarwanda. Namba umukuru w'igihugu wacu cyo n'intera hamwe bisigura ko yishwe n'abanyarwanda, iyo justice turayikeneye. Turakeneye kubimenya. Ndadaye yari umugenzi cane gose akaba n'umurongozi wacu. Mu by'ubugenzi rero biga byanuze by'ubugenzi. Ntaryamira yari umugenzi twagendana muri byinshi. Nababwiye ni dukoresha ijambo yuko yishwe n'igisida. Ikintu kirahambaye. Namba mu Rwanda communication yavuze ati abatutsi barishe president bivaye na tension kandi yari hari mu gihugu cyabo naho abatutsi baciye barengirwa ko baricwa. Abanyagihugu bari basaze. Abanyagihugu bari basaze. Bavuga bati Ntaryamira baramukoze ko ntiyijana. Iyo information izivuga ati ngo abatutsi bo mu Rwanda barishe umupresident w'umuhutu muri byaca bikurikira. Namba mubona indongozi z'ubu zishobora kwicarana mwamubona yuko meme na nyicubahiro Ndayishimiye aratuma ku muryango wa Buyoya, aratuma abana ba Buyoya bakaza. Ivyo namwe uzobisanga muri kano karere. Ndabaramukije kandi bakunze basimbizi. Dernièrement muri buka yuko nabemereye yuko nzobaha ibiganiro bijanye n'urupfu n'indongozi zacu twaburiye mu gihugu cy'u Rwanda. Hari abantu bavyitiranya, sinzi ko mumubona n'amakommentaire menshi iyo juste umuntu ari karabaza ati ko Uburundi bufise indongozi bwaburiye mu gihugu cy'u Rwanda. Uko bigenda kose twebwe nk'abarundi nivyo namambwira n'abandi, Uburundi ntabwo ari province y'u Rwanda. Kujya abanyarwanda bibuka amateka yabo ni histoire y'u Rwanda. Ivyo ni uburenganzira bw'abanyarwanda. Natwebwe nk'abarundi turafise uburenganzira bwo kwibuka ivyacu. Bo bibuka ivyabo tukabubahiriza kwibuka ivyabo, amateka yabo, histoire yabo. Natubwe nk'abarundi turafise uburenganzira duhabwa n'igihugu n'amakungu yo kwibuka abacu n'ivyacu no kumenya amateka y'igihugu cyacu. Ibihe tugezemwo si ibihe vya kera niho murabizi. Ugerageje kuraba n'igihe cy'ubukoroni ingene vyagiye biraba. Umuzungu yarakwempoza, yarakubwira iki. Abantu abakurambere nashoboye kuyaga nabo bariko barampa story ingene amabarabara bayaca. Aya mabarabara azayane umuzungu yarafata amarori akayashira ngaho agaca yicomokera kagenda nko mu Rwanda kababwira ati ariko arabaraba. Ajya amarori bayabona gusa gutya amarori wafite nk'uno munsi uri kuravyumva ivyo oyi ukibaza yuko ati amarori mugabo kubera abarundi bico gihe batari bazi kintu na kimwe bavyizera uko babifata uko ati hajya umva yafata gusa kashika amarori akabari yabacungishije. Javuga ati ndagiye bagaca bakora kandi bashitse uwagavye mwene wabo no yamutanga kubera bavuga ati mwansi ninde ndabifise byose utakoze ninde mwene bagaca mutanga kaca ryamira 8 nkoni nyinshi bari mu reformere. Mugabo bamenye gutandukanya ibihe mwene ivyo vyaho umuntu yacungishwa marori byaramaze kurengana.
ubu siyo tukiri. Ivyo bihe twaramaze kubivamo. Ubu turi muri vya bihe umuntu wese yihitiramwo ukuri akarobanura ikibi n'iciza ufise capacité yo kubibona. Nivyo bihe turimo no munsi. Ni nayo mpamvu nambabo abanyarwanda dufate nk'ubu murabona yuko ivyabaye 94 hari indege yakorowe. Nambabo mu banyarwanda bo batari kuriwe batakeneye no kumenya ivy'umukuru w'igihugu yagize badakeneye kumenya. Reka ndabumvisha nk'akano ka video. Bati dufite urutonde rw'abanyarwanda tugomba gucira rubanza bahanuye indege. Mu ndege harimo iki? Muri iyo ndege harimo iki kigomba kwica abanyarwanda miliyoni? Mwingene murumva neza yuko aha ni ku ruhande rw'u Rwanda. Bo barafise kuvuga yuko mu ndege atacari kirimo. Ni president wa Republika y'u Rwanda bivuze ivyo yeti mu ndege harimo iki. Aha bayishuye aba bakeneye kwibuka. Bo n'uburenganzira bwabo kudashobora kuvuga uti twibutse umukuru w'igihugu wacu yapfiriye yarishwe n'isanganye kuko yari president exercice, yari umukuru w'igihugu ahari fuye. Bobo ivyo nitubinjirira n'uburenganzira bwabo ko n'igihugu cikukiye, n'igihugu gifise imbibe zaco. Twebwe nk'abarundi ivyo twe ntibituraba. Ivyo ivy'ingingo byo kuvuga uti ubu turamwibuka namba bo umukuru w'igihugu wabo yafire mu ryasanganya bahisemo gufata yuko mu ndege atacari kiriyo zari nk'ipepu zari zirindana yari indege yari nk'uko indege yari vide. Ivyo nta ngorane mugabo mu kiganiro nakoze dernièrement nuko ibyabaye bavuye Dar es Salaam nuko bari bavuye mu biga mu kugira bafata ingingo z'ingene abanyarwanda bashobora kubana. Mugabo ntaco babona yuko amateka yabo bamwe ataburenganzira bafise. Nivyo namanda babwira ati ibibera mu Rwanda ntibize kwandukira abarundi kubera histoire y'u Burundi n'u Rwanda sizimwe mes chers amis. Narayibabwiye ngamente fois. Niyo mpamvu turakwiye kuza turabwizanya ukuri kugira buri muntu wese amenye amateka yiwe kandi ayubahirize. Twebwe nk'abarundi ntiturengera ivyabereye mu Rwanda kuko turazi neza yuko harabaye ubwicanye indengera kamere mu gihugu cy'u Rwanda, harabaye ihonyabwoko, harabaye itsembatsemba nk'uko bagita itsembatsemba ihonyabwoko ryarabaye mu gihugu cy'u Rwanda. Ihonyabwoko ni icyaha gihanwa ku rwego mpuzamakungu. Ivyo twese turavyemera. Mugabo ivyo nibyo cabitubuza kumenya ukuri ku ndongozi zacu zapfiriye i Kigali. Nambi ya ndege yarimwo president Ntaryamira dufate wiwabo nta gaciragira nkuko babivuga mu ndege nta cyari kirimo. Namba umukuru w'igihugu wacu Cyprien Ntaryamira yapfiriye i Kigali. Ejo nabonye ku ifoto bagiye kumwunamira. Buri gihe iyo mbonye ati yuko ari umuguru w'igihugu DCD ya Kigali kajya kajambo. Uno munsi hari indongo zihari. Bo baravyumvise, abandi barabibonye, abandi bari hafi yabo. Ejo nushobora kubura umurongozi. Iyumvire ejo ko ari umunsi twama twibuka uwo murongozi wacu. Uramizi yuko uwo munsi wa Marikonje mu Burundi, mu gihugu cy'u Burundi ni jour férié. Ejo ni uri umurongozi cyangwa n'umwana wari umurongozi nihagenda akabona ati umukuru w'igihugu yapfiriye i Kigali atazi ukuri exactement histoire iri nyuma y'ugo rupfu rwiwe, kuko abanyarwanda bazo kubwira ngo president wacu ngo yazize lift. Mugabo namba yazize lift, ico kintu cyatumye indege ikorogwa ni cyahe? Ko indege itageze isanganya, ko atari moteri yizimije indege, ko yarashwe nande? Mubwahe buryo?
impamvu iyo ndege yarashwe zari uko kuri. Bimaze kuba mu Rwanda harabaye ihonyabwoko, abantu barapfa, bamwe barica abandi, sawa. None umukuru w'igihugu cyacu yapfiriye mu Rwanda nawe. Icyatumye abanyarwanda bicana, numva nico umukuru w'igihugu yacu yazize, ni cyahe ukuri nyako n'ukwaye. Nituvyanse na gato ko habaye ihonyabwoko ry'abatutsi. Abatutsi mu Rwanda barishwe mu 1994 mugabo ikiri inyuma y'ubwo bwicanyi, icyatumye ubwo bwicanyi buba, butuma indege yari mu mukuru w'igihugu ikorogwa, n'icyayi. Uko niko kuri umurundi bakiye kumenya. Uno munsi buri murundi wese akozaho ngo uri kurafovya genocide nta muntu ayipfovye, yarabaye turayemera, nta wihakana genocide yakorewe abatutsi yarabaye. Mugabo umukuru w'igihugu wacu nawe yapfiriye mu Rwanda nawe. Ejo ni uri umutegetsi, urabonye ijya foto DCD ya Kigali, atakuri ufise utaza ati yapfuye muri zirko, yazizi ibyo ndege kubera ibi, abari babiri nyuma yabyo naba, ababikoze naba, ivyo bari bagamije byari ibi. Na buri muntu wese akira ses propres histoires. Mugabo umuntu akabakeneye kumenya ukuri. Jye nababwiye yuko ubu muri bino bihe turi nkuko nabibabwiye, turi mu bihe aho umuntu ashobora wenyine kuvyiyumvirako, akavyiyumvira neza, akabisesangura, akabifatira umwanya, akamenya ukuri kuba kuri nyuma y'ivyo bintu. Ko ntitushobora kubandanya tubaho imyaka n'imyaka, wagasore vyarabaye, turabona babishe mugabo ntitwamenye ukuri. Abandi hari ubwicanyi hagiye bura 72 65. Ayo n'amateka mu Burundi. Hari abantu baza bavuga ngo bariko baravuga ibi ati ko abahutu bisha abatutsi. Mugana mu Burundi hari ibihe abatutsi bica abahutu kandi bakabica nabi, bakabica nabi ica rubozo rubi, bakabatsembatsemba. Ari abatutsi bisha abahutu. Niyo mpamvu jewe ubu nabemereye yuko ngaha nzoza ndabazanira ukuri, ndakubashirira ngaho nabaha ukuri. Narakurikiranye muri ni namasengesho yari yateguwe na muri amashinga amateka, aho nakurikiranye ikiyago cyashikirijwe n'uwari umukuru w'inama nshinga amateka mu 1994, Perezida Ntibantunganya Sylvestre. Reka ndabumvishe audio yiwe, puto ikiyago ciwe, ngenda nza ndagisesangura bukebuke. Plains mama acara ryama phrase yambwiye yambwiye ariko abasoda si babi, je ndabazi abasoda si babi ko ne badukingira ikibi cyari gihe mugabo ikibi nico cyakozwe nico umwana yabonye. Moncha make aha karavuga ingene umwana wiwe yabonye ingene abasoda bakubise mama wiwe acarajya abana n'abana ils ont assisté à l'assassinat, niho bari gihe umutambukanyi wa Ntibantunganya bamwica. Kandi mwibuke yuko abo basoda bico gihe, ico gisoda cyari kizwe n'ubwoko bumwe barabatutsi. Igisoda c'ico gihe abasoda baje gutera kwa Ntibantunganya, ico gihe ari umushikiranganje umengo w'intwaro yo hagati mu gihugu, ndavyibuka neza. Ico gihe hari muri 93 ariko aravuga ingene abana biwe babonye ingene abasoda baza kwica nyina, kuba aziziki bari baje kumwicira iki. Uravyumva? Murumva yuko ama histoire yo mu Burundi no mu Rwanda ntasa, kuko
mu Rwanda abica babita abahutu mugabo mu Burundi naho abicana babita abatutsi kugira mumve ingene ibintu bimeze mu Burundi abicana ico gihe abaje abo basoda baje kwa ntiba bari mu bwoko bw'abatutsi mu gihe n'abasoda bari mu Rwanda bari mu bwoko bw'abahutu kugira abantu baje baramenye ntibazize baritiranya ntibaze barakonfonda babona ati bariko baratwagwa na histoire y'u Rwanda cyane kubera bo peut-être ils ont pris le temps yo kubaka ama media yabo bakavuga ibintu nabiye ugasanga tubwe napwe tugumye muri informel tugumye dukonsoma ivy'u Rwanda mugabo tukibagira ko natubwo dufise histoire yacu tukibagira yuko dufise umukuru w'igihugu wacu yapfiriye mu Rwanda kubera tuguma twishinga ivyabo niyo mpamvu navuze ati non trop c'est trop il faut ko natubwe tugaruka ngaha tumenye amateka yacu tumenye ukuri kwacu tumenye kahise kacu tukamenye ivuko natubwo turasezisa kuburyo umuntu akeneye kumenya ivy'u Burundi amenye habikura ntabwo umenye ivy'u Rwanda kumusa tume tubona yuko abantu ari babi ivuko tumenye tugende tumenyana ukuri kose tugushira hanze murumva ko ari abasoda bagiye kwica ntibantunganye nabari bagiye kwica ntibantunganye bashasanga umugore wiwe bace baramwica imbere y'amaso y'abana bantiba cakimushiramwo isanamu atariyo urumva rero kuri ico nivyo novuga turandira cane ngaho okay kuko udashobora kurandira nkavuga n'ibindi ingene vyashitse ariko Imana izoduha kandi karyo ntitwo oya reka ndayivuge bibiri kuko birahambaye ica kabiri novuga ni urupfu rwa president Ntaryamira uru rero nigora n'inkenere yuko mfatira umwanya ukwiye urupfu rwa president Ntaryamira mwumve version aha ntituri mu Rwanda aha turi mu Burundi kuko vyabaye mu Rwanda navyo nenzo bon deux fois de camprefio no musi kuza kubiri mu Burundi kuko hari abantu badashaka kumenya ukuri kw'ivyabereye mu Rwanda ujya munsi badakeneye kumenya ukuri uzenye ngaha ukuri nk'uwona nazanye ngaha Abdara yari Kanombe muraje ivyo mwagiye muravuga imbonera kuri yo n'intera hamwe ibiki amajambo menshi nta ngorane muravyumva nta ngorane ikintu kiri important nuko intera hamwe ari n'abanyarwanda intera hamwe rwarugwaruka rwo mu Rwanda kuko havyara Imana bari abanyarwanda ntibari abarundi ico tucumvikane ko neza namba umukuru w'igihugu wacu cyo n'intera hamwe bisigura ko yishwe n'abanyarwanda iyo justice turakeneye kubimenya kandi abantu bagomba kubikora n'uruhara rwa leta yari mu Rwanda niyo ikuboko n'ubu bafise ikirindi kimbugita reka twumve rero ivyari biri mu Burundi ku butaka bw'u Burundi ivyo byo biraturaba nizene neza yuko no musi w'abanyarwanda bataza kuza gutukana kuko ubu ngoma ndabasangize ivyari i Burundi n'ingena indongo zo mu Burundi zavyitwayemwo hama mu nyuma zoca ndondera naho umunyarwanda tugaruke ngaha twige naho ingene indongo zo mu Rwanda nazo zavyitwayemwo isanganya rimaze kuba okay let's go ndakunda kuvuga ndi mu Burundi twarababaye twese ni mugabo jewe amagorwa nagize ndagira uko angana Ndadaye yari umugenzi cane gose akaba n'umurongozi wacu mu by'ubugenzi rero biga byanuze by'ubugenzi Ntaryamira yari umugenzi twagendana muri byinshi no mu Rwanda igihe twari twahunze twabana mu nzima murumva yuko Sylvestre Ntibantunganya na Ntaryamira bahungiye mu Rwanda ico gihe rero bari impunzi zo mu Rwanda hari abantu bama bitiranya ibintu ngo hari abarundi ngo hari abayobozi ngo bakoze ngo genocide mu Rwanda ngo bagize nibi aba bantu babaye impunzi n'impunzi hanini zirindwi na kabiri kubera mu Burundi abahutu ntibari bari kuriwe kiga c'est-à-dire aba intellectuel twari dufise muri iyo myaka bashoboye kuyiga swate batize muri Zaire bababize mu Rwanda nuko ni nkuko n'aba intellectuel b'abatutsi bo mu Rwanda bari bafise abatize mu Uganda babize mu Burundi canke muri Zaire uko nyene kuko niyo bari barahungiye murumva neza yuko abakuba babaye impunzi bagiye guhunguka baje kubaka igihugu bisigura yuko igihe haba ihonyabwoko mu Rwanda abo baza bavuga ivyo bavuga bose bari bibereye ngaha let's go hanyuma rero ujya munsi rero urupfu rwiwe munsi urupfu rwa Ntaryamira ku kibuga c'indege yego ngaruje ku vy'uburongozi kandi hanyuma ku kibuga c'indege tubona amasaha aratevye y'ugushika
niho naronka telefone y'uwaserukira Uburundi mu Rwanda. Yari ambassadeur Severin Fatiye. Ati president ibanunganya unani baze kuba president mugari nari president w'inama nshinga amateka. Ati muri fata kabaye ambassadeur w'u Burundi mu Rwanda nkuko ndubonye dufise ambassadeur i Kigali no yahaye information umukuru w'inama nshinga amateka nti muri fata kabaye. Ati president Ryamira yapfuye. President Ryamira yapfuye. Yapfanye na president Habyarimana. None mu Rwanda bimeze gute? None mu Rwanda bimeze gute? Ati nta kindi kivuga atari inkoho. Nta kindi kivuga atari inkoho. Cafata ingingo. Ndahamagara umu agent de sécurité yari umu sergent. Ushire en alerte aba bantu bawe bankingira. Hanyuma ndamubwira nti mu ndonderere umushikiranganje wa mbere, mu ndonderere userukira Nations Unies yari ambassadeur Abdallah. Mu ndonderere userukira iperereza. Mu ndonderere umengo mukuru w'abadepite ba Frodebu mu nama nshinga amateka. Hari n'abandi nshobora kuba nibagiye. Mubabwire ko duhurira ku kirimba hariya. Indege imaze gukoroka amaze kumenya ati yuko president yapfuye, umurongozi wacu n'ubishwa cyakora ikintu cyambere cye yihutira guhamagara abayobozi bamwe bamwegereye kugira bamenye ingene bagomba kubyitwaramo. Murumva ingene abarundi cyakindi ndababwira yuko burya abarundi dufise ubutunzi bukomeye. Iyo habaye ikibazo tumenye ingene tugitorera inyishu, niduhubuka. Abarundi nibahubuka. Indege igikoroka i Kigali ubwo nyene hacyatangura kuvuga amasasu. Ubwo nyene y'amasasu yabaye menshi. Mugabo mu Burundi icyaciye kiba nuko wari umukuru n'amashinga amateka kubera meme ibwirizwa shingiro ingene y'u Burundi ingene ryubatse ravuga neza yuko mugi mukuru y'igihugu apfuye yitavye Imana umukuru n'amashinga amateka directement ni wacha ejo l'interim niwe acatwara ifata kibanza. Kurinda daye niyo mpamvu mwabonye yuko haciye haba interim yacitwagwa na Sylvia Kinigi kubera bari bishe umukuru n'amashinga amateka umukuru w'igihugu ufite bari muri ico gihe wari umushikiranganje wa mbere niyo yaciye aba umukuru niwe agira interim aba umukuru w'igihugu kugira barindire yuko baturundi umukuru w'igihugu. Ndamenyesha yuko umukuru w'igihugu ntibantunganye ntuzenga ntajyamira yari yatoni n'amashinga amateka n'amashinga amateka urumva niyo yamushizeho urumva niwe niko yatoye n'abene igihugu umva niwe yarasubiriye yari umukuru w'igihugu an exercice légitime yatowe n'abene igihugu ko yatowe n'abaserukiye abene igihugu kujya kwa manda ya mbere ya Petero Nkurunziza ingene yari yatowe ni n'amashinga amateka n'ahenguza amateka zikoranye. Rero ntajyamira yari umukuru w'igihugu yatowe apana yafashe ku nguvu igihugu egifashe umva yaratowe umva mu Rwanda hafiriye umukuru w'igihugu yari yatowe n'abene igihugu ko yari yatowe n'abaserukira abene igihugu. Reka tubandanye murumva rero ngaha impamvu ambassadeur cya telefone na president wa parlement ariwe ntibantunganya ni kubera ariwe directement yacaje wa le rôle du président de la République. Tuye ndabwira ndi namaze kumva yuko president Ryamira yitavye Imana. Mugabo kino kibazo tutezwa kumenya ingene tucifatamo. Ijambo tuza kuvuga ryose abantu bararitohora. Nababwiye ni dukoresha ijambo yuko yishwe n'igisida. Ikintu kirahambaye. Murumva umurongozi nyawe. Kuko Kigali iki gihe iyaba ari muri bino bihe bya WhatsApp iyi communication byari kugwana ingene ayikora kubera ubwo nyine ukuri kwaca kuja hanze.
iyo bari mu bino bihe bya WhatsApp, bino bihe abantu bose baba bamenyesha amakuru, bino bihe umuntu wese ashobora guduza igihuha kigashika kandi kanyaruka. President Ntibantunganya amaze kumva amakuru ati ko uko bigenda kose ambassadeur yaramubwije ukuri ingene vyagenze. Ubwo ambassadeur namba gihari bisaba yuko abamenyesha amakuru bamurondera akatanga juste amakuru ingene byari bimeze umunsi. Murumva neza yuko umurongozi nyawe ubwo nyine yaciye bumwe ati d'abord murazi situation yari mu 94 bari bahejeje kwica intwaro president yitorewe n'abene gihugu kuri suffrage universel direct, sivyo bahejeje kumwica. Mu nyuma inyuma y'amezi abiri wamusubiriye agiye nawe apfiriye mu kindi gihugu. Kandi muribuka neza yuko abishe Ndadaye bavuze yuko Ndadaye yishwe n'abatutsi. Ikigira kabiri namba mu Rwanda abanyagihugu barire mu batutsi barica ndi kubera habaye information de la haine yerekana yuko abatutsi bagiye kwica president w'umuhutu. Niyo cyatumye abanyarwanda bicana abatutsi babica kubera communication. Namba mu Rwanda communication yavuze ati abatutsi barishe president bivaye na tension kandi yari hari mu gihugu cyabo na abatutsi baciye barengwa ko baricwa. Rero bari biyatanda le même scénario yuko ba produit mu Burundi. Mugabo wari umurongozi umukuru n'amashinga amateka acaba umugabo acavuga ati reka dutange information gutya abarakije igihe ko murazi neza yuko igihe 93 bica Ndadaye murazi neza yuko ari abahutu biraye mu batutsi barabica. Murazi yuko habaye narabonye amasite menshi de déplacer ngaha yagiye arabaho kubera ahantu hamwe batutsi bagiye barabangamirwa. 94 kuko urumva neza yuko ibyari byabaye 93 byatanze isomo mu Burundi. Situation yose ducamwe itanga isomo. Abatutsi arabatutsi birayemo urumva dabo araba indongo z'abahutu bishe 93 hari abatutsi bakibija mu batutsi barabica bivaye na communication yari yabaye. 94 kuko urumva ico gihe dabo nikiziga mwibuka neza yuko nikiziga ca Ndadaye kugira gitogwe byamaze igihe bari bashavuye. 94 isatande kuri ndi scenario rero haci haba rero ubwicanyi bakataraboneka mu Burundi. Ariho President Ntibantunganya yaciye avyiyumvira ati reka umuntu akominike gutya muri inzira. Murumva kabene wacu nuko kukirimba hari kuko natinya yuko uko jani majambo ashobora gutuma ibintu bishuha naho kandi byari bimeze bitari vyoroshe gaha koko bikiyongera. Hari rero nanje abashigiye intaye barambwira bati kurya kuntu mwavyifashemwo byaratumye igihugu kitongera kubandanya gusha gusuko byari bimeze. Wa mbere n'umuntu woga muri Bujumbura rirara iwabona na Ntaryamira avuka muri rirara wale wonse gidakumana nyambwiye ati abanyagihugu bari basaze bavuga bati Ntaryamira baramukoze ko ntiyijana ati mugabo akone bakakumva kuri televiziyo ukavuga kuriya ego baciye batekana. Muravyumva abanyagihugu bamaze kumva gusa iryo jambo bari basi kubera Ntaryamira yavuka ngaho muri rirare aho mubaba. Murazi neze ko ngaho ari habaye aba FNL benshi ngaho muravyibuka ngaho muri iyo misozi yo ngaho haruguru muribuka aba FNL ko ariyo babo.
bari ba FNL bita ba FNL Paripehutu baraho harugura aho muri irare muri iyo misozi bari barahiye ati ko ntagyamire bamwishe. C'est-à-dire iyo information izivuga ati ngo abatutsi bo mu Rwanda barishe umuperezida w'umuhutu muri byaca bikurikira. C'est ça l'histoire. Il faut que abantu baze baramenya ati abantu babaye intwari, abantu bavyigenjemwe neza ni bande. Muribuka muri 2015 ngaha bica Adolphe Nshimirimana. Muribuka ibyo bari bagamije. Muribuka discours president Nkurunziza yavuze kuri televiziyo. Au fait bamwiciye hafi yo mu Ngagara bari barindiriye bibaza ati yuko kubera bobo muribuka 2015 yo kwara amaziga yavuga bati abatutsi barabisha tujuru bajya mu batutsi babyama bizana na hiyo buri myaka 10 ngamu zo biba batutsi n'abatutsi migeze mwumva muri 2020 abatutsi twaje kubumva muri bagarutse muri 2025 twabaheruka abatutsi muri 2015 abatutsi barafata barica General Adolphe mu nyuma barica Bikomago bari bazi neza yuko ati ayo masenario ni bayagira abarundi baraza gucanamo ora abarundi baramaze gukura baramaze gutahura baramaze kumenya icyatsi n'ururo si vyubu gusa izo ntwari zamyeho mwumve ni bantunganya no majambo ariko arashikiriza kwera yarazi senario y'ibyabaye 93 javuga ati kwera nta kindi bari bagamije atari kudiaboliza abantu babi bari ko ari abantu babi kuko mu Rwanda uno munsi bigaragaza neza yuko kubera ibyabaye baciye bicana niyo mpamvu ubona na president batamwibuka bacavuga bati uko bacaronka ivyitwazo kandi mu president yaravuye mu biganiro kugira basangire ubutegetsi ivyo nta nivyo banavuga bazogera ngo kinani yaravuye umuntu avuye mu biyago dusangira ubutegetsi tugabure mwinjiye muri leta uko ivyo ntavyo bavuga kubera ibyaciye bikurikira mu nyuma muravyumva mwumve rero aho ingene iyo mpamvu ubona no munsi dufise uburongozi mwumve iyo byaje biva kwa nta nkumbi abantu bagiye baramenya amasituation ingene bayagera umviriza ndacabandanya ubundi yanshinga intahe yari nyakwigendera yitwa nde yari secrétaire général adjoint wa Frodebo Zojibwami Augustin yari gouverneur i Bururi nawe ambwira gutyo ati iyo utavuga kuriya kubona igihugu nta casigara yego Imana yaserukiye ngaho ngira bazi ikintu mushiranganje si wowe ndakoze ziko bavye ibyo wambwiye ko ari ibyo hari wambwiye ati yari muri Afrika y'Epfo ati hanyuma baramubaza bati mu Burundi karabaye harahiye wambwiye ngo wavuze yuko sizi ko ari ibyo rero wavuze yuko ngo biza kuva ku kugene umukuru w'inamashinga bategaza kuvyifatamo uyu Adresse Sibomana niwe muhutu wa mbere yabaye umukuru umushikiranganje wa mbere nyuma ya 73 kuva gora mengo muri 73 je crois kwa mengo muri 73 mengo nabaye umushikiranganje wa mbere arose ndavyibuka neza mugabo niwe yabaye umuhutu kuva muri 1988 gushika muri 93 kuva mbaye umushikiranganje wa mbere wa mbere uyu Adresse Sibomana arico giye akora muri mengo cyakora nambaye Union Africaine nambaye Nations Unies no gusa umva neza yuko numwe mu bahutu bagize babaye indongozi zo kwego hejuru mu gihe bitari vyoroshe mugabo yari muri Prona sizi ko ari ibyo nivyo barambajije twari kumwe n'abanyamerika bo muri NDI bari kuducungira amatora hariya ariko acungira amatora muri Afrique du Sud hanyuma nanje bamvyuye mu gicuku cane sinjibuka n'amasangira ngari nkasaye ndi gucanke ati ibara riraguye perezida Ntaryamira Habyarimana mu Rwanda bagisanganya giteye none bagize isanganya y'indege mu Rwanda genocide iraba mu Rwanda Burundi biza kuva kuvyo perezida w'inama nshinga amateka ntibantunganya aza kuvuga muravyumva mu Burundi nahone bivanye na tension yari ihari
ego igisirikare cyari cy'abatutsi ni kijandarume mugabo abanyagihugu bari afise umujinya kandi bamwe bari amaze gutangura kuba arme. Sibomana yabwiye abanyamerika bari kumwe mu Rwanda genocide iraba mugabo mu Burundi biza kuva kuvya umukuru w'inama nshinga amateka aza gushikiriza. C'est-à-dire mu kiganiro nakoranye na Ozi niho nababwiye yuko abanyapolitika nabo n'aba influenceurs wanasiga nibo ba influenceurs bakuru kuko nibo batubwira ibyo dukora. Iyo kijya gihe niba ababwira ati ni mwirare mu bandi mu biki ibyo ari gukurikira bwari kubwicanyi bwagahomera buno butigeze bunavugwa. Mugabo yahisemo kuvuga yuko ari sanganya ryabaye kugira abarundi ntibashavure ngo baze kwirara muri bene wabo ngo babiki ko nubundi bamwe ibikomere ntivyari bwakire kubera ibyari byabaye 93 kwari gusongera isibe kandi nivyo aha bivugiye agenze neza bivugiye byagenze neza ngo biza kuva kuvyo umukuru w'inama nshinga amateka aza kuvuga kwimbira kwico cyumviro cyavuye hehe. Burya uburongozi bujana n'ijambo. Uburongozi bujana n'ijambo. Rimwe risa ijambo rimwe birashobora kwica ushaka kuyica cyangwa gakiza. Uri umukuru rero urashobora kuvuga ibintu byayangaye katubona byose birahindutse kujya Yezu yahinduye amazi mvi. Urakoze cyane. Ndiko cyambana niza kugira dutere dusozere. Ngira nsozere kuko cacu gihambaye kindi ndashaka kuvuga. Murumva iri jambo umuyobozi kubera niwe mu influenceur. Twebwe dukorera kuri zino mbuga twebwe twisaba influencer. Ijambo ryacu rirashobora guteba ko risaba gusesanguzi bwa cyane, risaba kubitahura kwa cyane. Mugabo aba rero bo kubera baba bafise ijambo bagaca bagirana na n'inguvu. Bafise pouvoir, bafise umva bijambo ryabo singira igiwacu. Twebwe ça prend du temps, bisaba gusesangura. Ndashobora kuvuga ikintu nk'uno munsi ugasanga kigiye kuba nyuma y'imyaka 2. Mugabo abarongozi baba bafise nabo bategeka n'abaca bashira mu ngiro ubwo nyene murumva ni TikTok. Namba mu Rwanda bijya byarabaye haca abahindongozi zategetse abatigenda mwiceti n'ibishoboka ngibinga nuko byaca biba. Mugabo mu Burundi babonye yuko ukubahana ariko kuri important gusumba. Reka turabe inkuru ingene tuyitanga tuvyita isanganya. Indege yageze isanganya. Mugabo na indege yageze isanganya ubu turi muri vya bihe rero twamaze kumenya ukuri twakuze tururungano dukeneye yuko tubana tuzinanye. Inofopa yuko ibintu by'amabiri muri impunity buri gihe. Wumva ati umukuru w'igihugu yapfiriye hariya. Jya umunyarwanda nabagije nigeze guposta ndiko ndavuga hari kuri Twitter. Nawe wajyati ni nk'ubu ukumva ngo Kagame yafiriye mu Burundi. Ni umuheba. Byoherera ngaho nyene nimukenda kumenya ibyo ari byo. Niyo mpamvu rero umurundi wese ahari agomba kumenya ukuri kuri ibyo. Twarabishije twabyise isanganya kugira dukingira abacu. Mugabo twasanze atari sanganya. Twasanze ari ubwicanyi bwabaye. Abakuru indege yari mu mukuru w'igihugu cy'u Burundi yarakorowe. Namba mu Burundi twabaze no myaka yose tuvuga tuti ni sanganya kijya gihe ari byo byafashwe nk'isanganya suko twari bijuju. Nuko twabona igikenewe twabona yuko amahoro y'abarundi ariyo yarakenewe gusomba ibindi byose. Mugabo harageze igihe yuko umuntu agomba kumenya ukuri kwejije inyuma y'ivyo bintu katubandanye. Inyuma ibi byose ingene byagiye bishoboka. Naragiye muri eta major y'abasirikare. Yari yoroshe. Hanyuma ndabahamagara bose. Turahamagara n'abatwara amarejo militaire. Turahamagara baburamatari b'intara. Mu majambo muza kuvuga. Ijambo muri kure gukoresha. Mukozwe n'isanganya. Uza guca kubiri nawe. Jewe ndoshita mukuru. Atoroshe. Ingiriza. Hanyuma ndabahamagara bose. Turahamagara n'abatwara amarejo militaire. Turahamagara baburamatari b'intara. Tuti mu majambo muza kuvuga. Ijambo muri kure gukoresha nuko yatwawe n'isanganya. Uza guca kubiri nawe.
jewe ndoshita mukuru nabifashijemo n'abasirikare ko n'abafite uburyo bw'utuma ndatumanako bose turavugana turavugana icanyuma rero mbereza ko rero jewe nabonye mu Imana gikomeye cyane 1996 igihe nari umukuru w'igihugu ndigiriye yarusha aha ari 1996 ari mukuru w'igihugu ivyo nari nkeneye ko tuyaga ko ni juste ibi kuko iki kiyago cyari kirekire murumva ni kiyago kirekire cyane gusa navuga ati reka nkuremwo aya madone kandi yasangize nama aha ku rubuga rwa YouTube tugomba dushike hafi mugomba mushike hafi 30 mu nkurikirana s'abantu baki abantu hafi 30 mufise imiryango mufise abanyu mufise n'abagenzi rero je nahise nkukuzuza ndabahereza ibintu kugira abarundi bashobore kunywana babe uko nyene tubona twibaniye tubandeye dutsimbataza uno mubano dufise dukikijwe n'ibihugu byinshi byose bifise amateka yabyo plus tugumye twishinga iby'abandi tutagombye kumenya iby'iwacu hazogera n'igihe dutangaza iby'iwacu usange twandujwe niyo mpamvu navuze ati reka ndabasangize iki kiyago ndabasangize histoire amateka n'abarundi hama mumenye ukuri mumenye ati ejo ni nabo murongozi nzovyitwaremo gute namba mubona indongozi zubu zishobora kwicarana mwamubona yuko meme na nyicubahiro ndayishimiye aratuma ku muryango wa Buyoya aratuma abana ba Buyoya bakaza ivyo namwe uzobisanga muri kano karere abana dufate nko mu Rwanda aho hafi abana bahavyara Imana bari mu buhungiro n'u Rwanda baranagwiba ntibibuka n'ingene rusa turifuza neza yuko n'abazobaho mu karere no mu Rwanda banashaka tuzobone abarongozi babisikanya bakabanda yuko nyene bicarana ukumubona yuko harige muza mubona yuko na nyene icubahiro mukuru w'igihugu azatumira abahora barakuru w'igihugu bakicarana bakagira ikiyago bakamagara umumenyesha makuru bakayaga ku bibazo by'igihugu bagasangira experience ni kugira twebwe natubwe tubigire ko tubone kandi no muco abarundi bafise ni twashobora kugukomeza twandukiza n'abandi genda mu biro by'umukuru w'igihugu bazavuga ngo mu biro by'umukuru w'igihugu hari imigambwe yose genda murabe n'abamugendanira n'abaki ntamoko yose n'imigambe yose igiyo ntimuzo kibazo ngo nabasende David gusa bari mu biro by'umukuru w'igihugu no muragenda yo murabaza ari umuntu muzoyaga kumva none wewe gute n'abasenere bari n'abaki bose bari mu biro by'umukuru w'igihugu kwera bose abakenda gusa ivyo byose nta numwe yigera bivuga nta numwe bivuga mukinumira mukabibona mukabona neza yuko le president yatantouré n'abantu bose vyose ukabona ati uyu muhanuzi uyu mwere bagiye basoda mucungera ko tubona ukabibona neza mugabo mukinumira mukagumiza yuko ibinyoma n'ivyo bibandaye umenye yuko plus ikinyoma kigume gikura n'umutekano wacu imbere uzo buri kurahungabana bisaba yuko ikinyoma tugikubitira hasi tugikubitira hagufi kitaratwononera ahe nayo mpamvu rero igihe ikinyoma cyakoreshejwe kugira gikingira igihugu ikinyoma cyo kuvuga yuko indege yagize isanganya ivyo n'ubutwari indongozi zagize muri uwo mwanya ko byari bikenewe kuko nitwari kwemera yuko umukuru w'igihugu umukuru n'amashinga amateka avuga ati ngo batutsi bo mu Rwanda nkuko mu Rwanda byavuze ati barishe hama abanyagihugu birare mu bene igihugu bamarane vomye ivyabaye ndabibutsa neza yuko kugira Saint David ishobore kubaho gano nigeze gukora mu nyuma bivyo bimaze kuba kunywana murazi neza yuko hari ubwicanyi bwabaye aho
abasirikare bagenda bakica abanyeshuri biga muri kaminuza. Murazi byabaye 95 muri kaminuza y'u Burundi, ariho abanyeshuri bari bahari baciye bajanya FDD, bagenda kwifatanya na FDD kubera arizo ncambigi zari pepiniere yari bihaje, baciye bagenda bafata umuheto. Muravyibuka ingene vyagenze. Mugabo ivyo byose kwari kugira turabe igihugu situation yari irimwe ntiyari imeze neza, murumva, kuko iyo hataba ubwo bwicanyi bwagiye buraba, hari abantu batari gufata uwo muheto ngo bagende ngo guhabuza demokarasi. Kubera hari ikintu namanda babwira ati CNDD-FDD ntiyagiye kugwana ngo yica abanyagihugu, no yafashe umuheto kugira igaruze demokarasi. Yari hejeje kunigwa mu menshi. Ari niyo mpamvu ubona yuko bagarutse bakundwa n'abantu bamwe barabahereza igihugu baratwara. Rero no mu Burundi rero hari abantu nama mbona surtout bavuga ngo umunsi mbizo ntwaro ngo zahindutse ngo byagize iki. Intwaro zo mu Burundi zihinduka mu mahoro, zihindurwa n'amahoro, zihindurwa n'amatora, zihindurwa n'umumvikano. Nuko bigenda, twebwe nagutsinze wahantsinze ugashikira ubutegetsi, iyo niyo demokarasi, muravyumva. So rero nuko nico kiyagura n'ingene ko tuyaga namwe no munsi yama ndabemereye yuko nzokwama ndabahereza ibiyago mwini bicane uko nabibemereye. Mushire no muri commentaire ari nk'ibyifuzo mukeneye ko ndabazanira ngaha. Jewe narabemereye yuko nzo ndagerageza kubirondera iyo biri byose tubisangira namwe, kubera igihugu ni gwanyu, igihugu ni gwacu, igihugu ni cyatwese ubu no muri kazoza no kwazodukomokako. Imana ibandanya ibahezagira cyane n'abafasha aho muri hose. Kindi simbizi Wasemavumba ndanabibutsa kandi yuko mubandanya mugerageza kugira ubushakashatsi ku giterwa cy'ikibonobono, kubera ni giterwa njabukamazi, ni giterwa gishobora kwinjiza amafaranga menshi mu gihugu, amafaranga y'agaciro, amadevize. Ni giterwa ashoboye kubaha amahinguriro ngaha tugifise ari cyinshi, dushobora guproduza n'amaproduit twoshora hanze. Ni giterwa kivamwo bakoramwe amabuji, ni giterwa bakoramwo amavuta ya moteur, ni giterwa bakoramwe imiti, ni giterwa kivamwo meme n'abagwayishana n'amandaye babwira ko kibavura. Mubandanya mushigikira ibintu byose, icyo cyumviro cyose kiza mubona yuko gifise aho ko cyo dukura katugeza. Jewe rero ndi Simbizi Wasemavumba, nkaba ndabakunda cyane, naho ikindi gihe ndabazaniye izindi story. Imana ibahezagire.